ariko baravuga bati ngo buriya umuziki uryoshwa n'ibi bintu bya showbiz. Kuri Dogotessa bino avyakira gute, na cyane cyane ko ugiye kuraba benshi bavuga ko n'ijya mishamirano ya Kidumu na Vishu baba bari mu bintu by'amabezi, ariko igitangaje nuko Vishu we yavuze yuko ico bapfa kihari bashobora kuba bafise ibyo bapfa. Tuvuge yuko Vishu yoba yarabeshe. Ni wewe gusa, ni wewe gusa, ni wewe gusa uhindura vyose bigahinduka, ni wewe gusa. Turi mu gihe ubona ko abaririmbyi benshi bariko barijukira gukora imidhi itandukanye yaba iyo ngaca nk'iyo hanze, ariko cyane cyane ndagara ku bijanye n'amapiano. Uyu mudiho we nk'umunyamuziki ufata gute, mbega nawe muri twitege yuko vuba uhavura uduha indirimbo ikoze muri buno buryo bivuga abaririmbyi bapfa ubusa, kora ibikorwa birivugira ko umwanya wo guterana amajambo nk'abantu b'abana. Novuga ko kubaririmbyi nta teka biba. Ubundi impamvu umuziki w'u Burundi ubona udatrendinga nko mu bindi bihugu, ugeze kuvuga ko udakunda ibintu by'amatiku cyane, ariko umwe mu baririmbyi bambwiye yuko unakunda cyane, ndavuga Kidumu amaze iminsi nawe atorohewe batoroheranye na mugenzi we Vishu. Uwe nk'umuririmbyi tubyemeranye utarashikira izina rye bagezeko, yibonye abantu babarije ni nka Kidumu na Vishu bariko barashamirana gutya, umwe avuga uwundi avuga biriya ku mbuga hwaniro, bigi bifata gute, ubyakira gute? Yes, nuko bakunzi ba Fulgence Mika ndabaramutse ndabashimire aho muri hose uhora komeza ugenda abana namwe ibintu bimeze neza, nzeko muri ko muragenda mugira ibihe byiza aho muherereye. Umwumva ni Fulgence Mika, ni kuri micro za Mika TV nkuko bisanzwe, tugiye rusangira ibiyago tugende tuganira n'abatandukanye kugira ngo this industry ya 2025 ikomeze ugenda itera imbere inashika kure muri rusangi. Uwo tugiye kuba tuganira nawe numuje na kiri muto afise nawe impano n'ibindi bikorwa bimeze neza agenda akora kugira ngo bigende neza mu kijanye no gukora umuziki ndetse n'ibindi bikorwa bisanzwe byo mu buzima busanzwe. Yitwa Dogotessa nk'umu artist cyangwa nk'umunyamuziki, ariko araza kuba tuyagira byinshi, tutaza kuba tumenya ninde wanyabo tugiye kuba tuyaga, ariko kandi mu nkunde ndabibutse yuko mu kuza muragenda musangira icuti n'abagenzi ibikorwa by'abana b'igihugu kugira ngo bikomeze kuba bishika kure. Genda kuzi nka Dogotessa, reka mbaye ndaguha ikaze, uramutse badukurikira kuri Mika TV. Namahoro cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Kubona kayobe kagoma ka Imana iraheza ki. Aginzo biterwa niki? N'umutima mwiza. Ufise umutima mubi ntanzo bagira. Ubundi no wagira inzobe imeze gute? Ufise umutima mubi. Udakunda abantu. Ufise umutima wo kwikumira. Ubwo bwiza bari ubwo kurukoba, buryo bwiza bwo kurukoba busombwa n'ubwo kumutima. Kabisa birumvikana, ufise umutima mwiza umeze neza. Bagenzi bacu bane kwa dukurikirana bampere yamba hanyuma twibandanirize. Ego ndaramukije abakunzi ba Mika TV nabo bose basanzwe bakunda ibikorwa vyanje, abasanzwe banshigikira, abo bose bariko baradukurikirana ndabaramukije ngo Imana ibahezagire. Je mvuze ivyo ndakuzi ko novuga byinshi, ariko ndazi yuko uri umunyamuziki kuko ufise indirimbo zitari nke ugiye kuraba, umaze kubukora imiziki myiza. Turagaruka kuri iyi cyane ya vuba kuko niyo ikiri hafi, maze indwi zine vuba iraba yujuje ukwezi mu minsi mikeyi. Indirimbo yitwa Ni Wewe Gusa, ubona yuko igana ku butumwa bw'uhoraho, nayo uza kubutubwira byinshi cyane, ariko benshi barakeneye kumenya mbega uyu yakiriwe yitwa nde, amazina yiwe akomoka he, ibyo bimeze gute? Je nitwa benshi banzi ku izina rya Dogotessa, ariko amazina y'abavyeyi je nitwa Nsengiyumva Deo. Dogotessa ni izina ry'akazi cy'umuziki, nibyo benshi banzi ko kuko jewe abantu benshi bakunda kumbwira ati uratesa bivanye n'ingene nitwara mu kibano inyifato. Nanje kuba sanzwe nitwa Deo cyantera ngororera ko ncanita Dogotessa. Okay, uravuga ikirundi neza ariko uri Murundi? Ndi Murundi yuzuye. Mu ntari yihe wavuka? Je navukiye Gitega.
muri komine Makebuko. Okay. Ariko muri systeme yacu shasha ubu turi muri komine Gitega. Komine Gitega yagutse. Yagutse kabisa. N'uwo yitwa Deo ariko benshi bamuzi nka Dogotessa, umuririmbyi mwiza uboneka kandi nawe abikora cyane. Dogotessa, tubanze kuja gato ku kintu kijanye n'umuziki. Ibintu by'umuziki wabyinjiyemo gute? Je novuga ko ibintu by'umuziki sivyo ninjiyemo ahubwo ngirana ibintu navukanye. Kuko jewe umuziki ni ibintu nakuze bindimo. Ntaho navyize. Ariko ni ibintu biri mu maraso. Okay. Ko jewe umuziki kuva nkiri muto narawukunda. Nibuka igihe kimwe tukiri abana turi muri bijya byabiyerekera amana mwishengero. Yeah. Ngenda gutegura hari himirije kuba Pasika. No ku Pasika muratamba mukaryoheka kabisa. Ndategura ukwezi kose. Buca nyene Pasika iba baca barankasa mu bazotamba. Ndababara. Wari muri bajya biyereka mwisengero? Ndababara cyane. Ndavuga nukuri barankuyemo. Nategura ari ukuntu twambara ibitenge nkuko n'ubwo. Ndavuga ati none gamana. Ko bankuyemwo. Ningene nabikunda ndababara cyane ndumva kumbabaye. Ndavuga ati je nawe ndakwiye kuzokora indirimbo yiwanje abantu bakambona. Bakabona ingene ntamba. Okay. Narabikunda cyane. Rero novuga ko ibintu byo kuririmba kuri jewe ni ibintu biri mu maraso. Kabisa biri mu maraso ariko utabyize bijya birakorohera gukora umuziki. Ubundi umuziki nubwo wiga atari ingabirano yawe ntavyo ushobora. Okay. Kuko umuziki ni ikintu kigoye gisaba kwiyumvira cyane. Ego hari abantu bazi ko kuririmba ari kwiyumvira ngo reka ngende muri studio ngo ndirimbe indirimbo. Okay. Naho notukana gusa abantu bamenye. Yeah. Ariko ubundi umuziki ni ikintu cyo kwigishiriza k'abantu. Kumenya ko aho tugeze uno munsi ivyo kwirinda ivyo gukwirikiza ni biki. Abantu bazonyibukira kuki nk'umunyamwuga. Apana kuririmba ndirimbo ngo bagende baramvuga ngo nakatukanye na nako ya. Uwo muziki siwo. Ni umuziki nuwo gutangamo ubutumwa bwiza. Kugorora abantu. Okay. Yego. Bivuze ngo ko bwawo umuziki ukuragira ngo wigisha abantu unabagorore aho bahengamye. Ego no kuvuga ko umuziki benshi baraza mu muziki bakaririmba ngo bakora amahiti. Hariho benshi uzosanga bariko baratukana mu ndirimbo ugasanga ngo reka ndirimbe indirimbo tugirane beef nanaka ngo bace bamvuka. Ariko umuziki igihugu gikeneye ni umuziki ufise icyo uza gufasha abana b'igihugu. Umuziki ufise icyo uza gushigikira mu migambi y'igihugu. Okay. Zimwe mu ndirimbo umaze gukora ushobora kudusangiza mbega uzandika gute binashobotse? Zimwe mu zo umaze gukora uze kuducishije mu gahogo iyo ukunda cyane gusumbya izindi. Je novuga nk'ubu mbagije ati indirimbo ukunda cyane gusumba izindi. Aho bumpenze je indirimbo zanze zose ndazikunda. Ego. Tugarutse kuri no ndirimbo ya vuba yitwa Ni Wewe Gusa. Ni indirimbo twumva yuko ni impimbazamana muri rusangi, iri muri wa mudiho bavuga ko ari wa gospel. Usanga uririmba gospel gusa? Jewe ndirimba style zose. Ndaririmba hip hop, R&B, indirimbo ndoramana. Musanze indirimbo Ni Wewe Gusa. Indirimbo naririmbye mvuye mu bitaro naheruka kurwara. Ndavuga ati Imana hani nkuye. Sinoreka kuhavuka. Okay. Ndahayagire n'abandi. Bivuze ngo Ni Wewe Gusa Mana watumye nkira ndava mu bitaro. Kw'Imana nibaza ko icubahiro ni cayo. Nta numwe no mu banyacubahiro yogira icubahiro nk'ic'Imana kuko nabo barubaha Imana cyane gose. Uranegera barubaha Imana. Kuko icubahiro cyose ubufise bagawe n'Imana. Yeah. Kabisa cyane naragwaye. Ngwaye. Ndavuga ati je harageze ko mfa. Mvanye naho naringeze. Abona hamugwara abagenzi bose bajya wemera ukabona ati aba bagenzi ni nkora mutima. Bose bakakuvako. Hamwe ugiye kubwira ati je ukomeze ndameze nawe. Ico wonterera ukinterera ari iciyumviro ari iki muganda bikonokera. Bose bakagutira kagere hamwe utelefone n'umuntu ukamubwira ikibazo ufise usubire kumurondera ugasanga telefone yatimice. Okay. Novuga ko Imana niwe habaye. Bavuga ati ntegerezwa kuririmbira Imana ndayishimire kuvyiza nkoreye.
kabisa birumvikana urumva nyene uhora haba yabikoze nyina byiza cyane wavuze ko ushobora kurapa ndashaka kurape akantu gatoya hanyuma uhejeje kurapa akantu gatoya nakubwira ibindi dukora Life is God, the madaji chat. If you work and at last you will get to what you really want. They are pupils when they say in a bad condition. They say that teach you can die, but don't lie. Believe in God. Pupils play the only thing, and the God play is the only thing. Life of God is from God. Without God, there is no life. Yeah. Urazi kintu cyo numvisemo. Icyanyuma numvise nama ngo without God there is no life. Yeah. Nabitoye ariko ririmbye icyongereza nako tutize bamugabura ducanganije. Kuvuga indirimbo nayiririmbye. Ni indirimbo nayo novuga ni amana. Ako ndiko ndirimba ku buzima bwa misi yose. Wegereza ka microgram kumbe neza. Nako ndirimba ku buzima bwa misi yose ko avuga ati ubuzima ni Imana mwana wa mama. Ati kora akazi. Ni wakora wizeye. Uzoronka icyo ushaka cyose. Ati burya hari abantu iyo babonye ugowe uri mu bibazo baca babona kari ukwiye gupfa. Okay. Atari koreka korera. Ubuzima bwiza buva ku Mana. Atamana nta buzima. Atamana nta buzima. Ati kuko abantu bapanga ivyabo Imana igapanga ivyayo. Ego. Birumvikana abantu bapanga ivyabo Imana igapanga ivyayo niko bimeze ubuzima atamana ntabo hari kora cyane wizeye. Bro ufise imirongo ikaze by the way kabisa ugiye kumviriza ni bwa buzima tubayemo buri muntu afise nyene cyakinda bakene asabwa gukora kugira ngo bigende neza. Hanyuma gatoya kuri ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Dushaka dufashe nyine naho utwinjize mu murongo neza indirimbo tuyifiringe tuyumve neza. Ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Imana igira neza ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Ni wewe gusa uhindura vyose bigahinduka. Ni wewe gusa uri Imana yumva. Okay. Uri Imana yishura kabisa Imana niyo yishura. Aho umwana w'umuntu ananiwe. Wow. Aho niho wigaragaza kuri Imana nyamana. Utaho niho wigaragaza kuri Imana nyamana. Atagira inzira. Uri Imana y'urukundo. Wow. Uzuye impuhwe n'imbabazi reka ndabivuge. Amanga yo savyumve. Uri Imana itanga imigisha. Imirimo y'amaboko yawe itangaza benshi reka ndabivuge. Ni wewe gusa. Yo. Ni wewe gusa. Nuko nafizigiwe kuririmba na yahandi nyine bimeze neza turi Imana yishura. Nibutsa aho wankuye. Iyi ndirimbo bro ni nkora mutima ku majambo arimwe vraiment urumva yuko sinibaza ko hari umuntu yemera Imana n'indirimbo atoy feeling kabisa kabisa kabisa. Ariko turi mu bihe abaririmbyi bakora umuziki ari benshi ku munsi ugiye kura basohoka indirimbo nyinshi. Mbega kuri Dogotessa ni yifuza kugira abafana baba bameze gute? Kuko indirimbo zisohoka ni nyinshi urumva abafana zigiye zitandukanye. We wifuza kugira abafana bameze gute? Ni gute wifuza gukorana n'abafana bawe? Jewe uko gukorana n'abafana kwanje ngomba abafana batajana n'ibice. Babafana b'inkora mutima. Wa mufana atavuga ngo nahora ndagukunda ngo mugabo ngo ndakwanze ngo kubera ngo udakoze nka kijya canaka. Je mu busanzwe kuririmba kwanje sinigana abandi. Ariko ndaviza igihe umuntu abagezemo. Abantu bifuza ko bameze gute. Indirimbo zirimo amajambo ameze gute. Cenda fise intumbero yiwanje. Nifuza kuririmba indirimbo idasaza. Imwe imwe ubutumwa n'umwana azovuga ati nakararirimbye uko. Kome nk'iki uko uno munsi hari abaririmbyi twemera baba legends ufati naka
ni umuririmbyi kabisa, ni Mutama turamwemera. Bafise ivyo bakoze, baririmbye indirimbo mu bihe vyari binagoye, umuziki w'Uburundi utaratora intumbero, barakora. Ego uko vyari bimeze kose barapambana, n'inkino saha turabira akakarorero. Yego. Nanje nifuza ko abana bazovuka mu nyuma bazovuga ati Dogotessa yararirimbye indirimbo ziwe zarimwo ubutumwa. Yego. Kabisa birumvikana yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Hambavu yaho hari biteramo bo umaze kwitabira? Aje nta biteramo ndajamo. Kubera iki? Vyo ni ibintu vyo kwitondera ko usanga benshi uno munsi ashobora kuza kukubwira mu giteramo. Mani ibintu vy'ibiteramo ego kuja mu biteramo ni vyiza, ariko ibiteramo bisaba kuja mu giteramo giteguwe neza. Okay. Vyitondewe, si ibintu vyo guhuruduka ngongeye mu giteramo ubundi hari ibintu bikoze utavyiteguriye usanga ibiteramo biba byose ntibiteguye neza. Oya birateguye neza, ariko burya ibiteramo giye kubiraba byose ntibijamwe bose. Byo niko bimeze, ariko umuntu wese afise igihe cyo gukora ivyiwe igihe kigeze kabisa. Turi mu gihe Uburundi bufise abaririmbyi bamaze kwandika amateka menshi, bamaze kuba bakora ibidasanzwe, bamaze kuba bagana igikundiro mu bantu bagiye batandukanye. Abenshi ugasanga bafise ico mu Cyongereza bita role model, kubo ngaha, abandi ugasanga bafise kubo hanze. Mbega kuri Dogotessa hari umuririmbyi wo ngaha yoba arabira ko mu gukora umuziki akavuga ati naka vraiment aranyispira, aratuma numva bino bintu no bikora? Jewe mu buzima bwanje bwa misi yose ingene meze nakubwiye sindabira ku bandi, ariko ukora vyiza ndavuga ko ukora vyiza. Ubundi jewe aho abaririmbyi ngaha bakora neza ni benshi, niho badondagura bamwe. Nta muririmbyi kuraba ukaraba batumye Dogotessa akunda umuziki cyane bakora akavuga ati kabisa uyu jewe mu bisanzwe je keshi nk'umuntu nkunda kuraba indirimbo ziwe, ndakunda kuzikurikirana cyane. Kidumu arakora indirimbo zinjohera. Ego ko ziba zirimo amajambo meza ameze neza kabisa. Kandi n'umuntu akora atisunze abandi. Kandi umuziki wiwe ugaburira abantu benshi. Ukuvuga ni wa muntu hageze nimba agomba kore clip video, hari imiryango myinshi ishikirwa, kandi indirimbo ziwe ziba ziri mu butumwa bwiza cyane. Okay. Twumve yuko Dogotessa nawe hari gahunda afise nk'iya Kidumu yo kugira band igenda ivuza umuziki agiye atandukanye mu biteramo bakora live music. Jewe ivyo nipfuza gushika ko ni vyinshi, ariko ivyo ngenda ndashika ko vyose ni Imana. Ukuvuga ko novuga ko vyinshi vyiza biri imbere. Incuro mu myaka umaze uri kurakora umuziki, hagi umaze imyaka ingahe gukora? Je natanga umuziki 2008. Ego. Kuva 2008 ugeze uno munsi ni kihe kintu Dogotessa amaze gukura mu muziki gituma yumva yo guma gukora? Umuziki novuga ko kuva ngiye muziki ndarungutse abagenzi, narageze ahantu hatandukanye ntayo bwagere, naragize ubwizigirwa ku bantu benshi batandukanye. Novuga ko ico nico cyambere nshimira Imana. Kabisa urumva yuko biba ari ibintu byiza tukatuganya tuyaga bigiye bitandukanye. Yitwa Dogotessa, ndabitse yuko imbuga ziwe zose ni Dogotessa, murashobora mukaraba maze mukagenda mushigikira ibikorwa byiwe. Afite indirimbo nyinshi kabisa zitari nke, ni nyinshi Dogotessa. Hano mu ndirimbo maze gukora haraheze imyaka 7, ndabona indirimbo yitwa Tubyare ku rugero. Ibintu byo kubyara ku rugero we kumengo ndakuzura umusore byigisha abantu bubatse bigenze gute? Wabigezemo navyo bigenze gute? Mu bisanzwe jewe ni bimwe nakubwira. Umuziki twe turarimba no munsi. Dushaka umuziki ushigikira imigambi y'igihugu. Umuziki dushaka umuziki ushigikira imigambi y'igihugu. Umuziki ufise ico wigisha ku bana b'igihugu kabisa. Umuziki ushaka kuririmba ugatusha ku muntu wari we wese. Ariko keshi abantu benshi uririmbye ikintu kiza gutusha umuntu kiratuma bakwanga. Ariko nivyo ntiwokora ibintu bose bavuga ngo amen amen. Usanga uri gukora ibintu bitari vyiza kuko n'umwana w'Imana baramugwanije. Okay. Indirimbo
zirondoka rijana n'amagara meza naziririmbye ushigikira umugambi w'igihugu jirondoka rijana n'amagara meza PNSR bivanye n'igwirirana ry'abantu hirya no hino ku isi nkuko bigaragara ubibona kera ahantu bahora barima yawe henshi barahaba bakubwira ko ari gisagara ndibaza ugiye kurankaza miriware umuceri waho imyumbati ibigori vyaho kara karoruhore ariko ubu gabo no munsi bakubwira ko ari kariti y'aba boss harakaza hari n'amazu meza cyane muri miriware uhageze nusubira kwemera ko bagize banaharima mugabo waja ku isoko gusuma ngo umuceri wazimvye kabisa ngibiharage birazimvye nibizimbe naho biva mwimbura ibingana gute kaho mwimbura mwahagize igisagara kandi imisozi igaragara mutakiye kuyubaka kandi tarimo kabisa iriyo n'indirimbo naririmbye shigikira umugambi w'igihugu jirondoka rijana n'amagara meza muri ya ntumbero kugira ngo abantu bose bumve ko umugambi w'igihugu jirondoka rijana n'amagara meza nawo kufisa akamaro abantu boshobora kuwijukira bakijukira no gupimisha imbaye hakiri kare kugira ngo bamenye ubuzima bwabo ko bumeze n'umwana ari mu nda ingena merewe kuko arabavye ushobora gusanga agendana nk'ingwara atayazi kabisa mugagiye kwa muganga bakaca bamupima kuko ugiye gupimisha imbanyi bagupima umugera igituntu n'izindi ngwara kabisa basanze urwaye bakaca bakingira umwana ari mu nda nimba urwaye bakaguha imiti yo kugufasha na wa mwana ari mu nda bakamukingira cyane kugira ngo azovuga afise ubuzima kuko uwo mwana ari mu nda ejo nibo baba tubona ba president abashikanje ba mbere abaki rero nukuvuga dutegezwa kubitaho nubwo baba batarabaho kuko bamaze kubaho bazogira ico bafasha twe tutakiriho kabisa birumvikana niyo mpamvu niyumviriye kuririmba iyo ndirimbo bimiriza abavyeyi kwijukira irondoka rijana n'amagara meza no gupimisha imbanyi hakiri kare ugeze kuvuga ko udakunda ibintu by'amatiku cyane ariko umwe mu baririmbyi bambwiye yuko unakunda cyane ndavuga Kidum amaze iminsi nawe atorohewe batoroheranye na mugenzi we Vishu wowe nk'umuririmbyi tubyemeranye utarashikira izina bagezeko yibonye abantu b'abarije ni nka Kidum na Vishu bariko barashamirana gutya umwe avuga yundi avuga biriya ku mbuga hwaniro bigi bifata gute ubyakira gute je ndakubwira ari kintu abantu bakunze kuvuga Kidum na Vishu ntago shwana kuri hagati yabo kandi harimo no gufungishanya gamuhungu ubundi abantu baje kumara dososiye bakavuga ibintu ariko Kidum na Vishu nabagenzi bajya n'abantu banditse izina kuva ngo nakasimbe hari ngo Kidum gafungishije Vishu ngo Vishu ngo yashwanye na Kidum bajya bapfike bajya bose barafise ivyiwabo birondereye bahagaze neza n'abantu baririmba umuziki mwiza muri bo umuntu urumva aririmvye umuziki atukundi ninde ntawe Kidum akubwira ati jewe ndagenda kwa Vishu mu kabare nkafata ifanta bakamfata neza iwabo kwa Vishu je ndahatembera Vishu abwira ati je kwa Kidum ndashika muga Kidum akubwira ati jewe ndafise ukomete simenyego undengeye ndakwiyama bibaho ariko Kidum nta bifu afitaniye bifu nizabana abana bacirondeza nabo nyene navuga ko ibintu by'amabifu nta bizoshikana muziki Burundi ariko baravuga bati ngo buriya umuziki uryoshwa n'ibi bintu bya showbiz kuri Dogotessa bino avyakira gute na cyane cyane ko ugiye kuraba benshi bavuga ko n'iryamishamirano ya Kidum na Vishu baba bari mu bintu by'amabezi ariko igitangaje nuko Vishu we yavuze yuko ico bapfa kihari bafasha kuba bafise ibyo bapfa tuvuge yuko Vishu yoba yarabeshe mwe nk'abamenyesha makuru muzobahuze mubaba dati mupfiki hama Vishu akubwira ati je cyo gupfa na Kidum niki Kidum akubwira ati je cyo gupfa na Vishu niki nta kihari nta na kimwe ijya ni business navuga ko barondera ibintu byo baba bavuga ko ubundi bajya ntacyo bapfa na bagenzi umwe aba muri Kenya ubundi aba mu Burundi bose baririmba music live barakora amakaraoke umwe akorera Kenya ubundi akora mu Burundi bopfike bapfanye kubera ko bose ari abanyamuziki kandi bakora umuziki mu buryo bumwe ugiye kuraba bwese bakora umuziki w'ikibiriraho live bivuze ngo bashobora kuba botwarana amasoko ivyo bigatuma bashamirana
umugisha ntiwibwa bijya ushikako nivyo Imana yakwandika ko ubuzima ni nk'isenema Jivyo ndakunda kubivuga abaririmbyi bapfa ubusa kora ibikorwa birivugira ko umwanya wo guterana amajambo nk'abantu b'abana novuga ko kubaririmbyi ntateka biba ubundi impamvu umuziki w'u Burundi ubona udatrendinga nko mu bindi bihugu ngo nuko tudakunda ibintu by'iwacu urumva mugenza we naho yokora neza ugerageza kumushira hasi ariko tubategerezwa kugira urunani tukashira hamwe wewe kuko urafise ikintu ndusha icyo ndusha ategeza kukwegera kugira ngo nawe unyereka amayeri ukoresha ubundi nawe utonyereka amayeri yawe yose cyumba ati kugira ngo uririmbe indirimbo ya kanovera wategeza kubikora uko sugutukana sukuburira isona bakuru ariko no kuvuga umuziki ufise ico wigisha wa muntu wese awumvise nimba ari urukundo rimwe amajambo meza ya kanovera kabisa ushaka kubwira umukunzi wawe ukumva iyo ndirimbo ndiko ndayumviriza ndi kumwe n'abana nta ngorane ya ndirimbo ishobora gukoreshwa mu rubanza ndirimbo ishobora gukoreshwa mu manama kanaka ishobora gukoreshwa mu gusansibiriza abantu ibintu kanaka nizo ndirimbo ziba zikenewe gushamirana none bitwunguriki bidufashike dutadugana ku musozo mwana Dogotessa turi mu gihe ubona ko abaririmbyi benshi bariko barijukira gukora imidi itandukanye yaba iyo ngaca nk'iyo hanze ariko cyane cyane ndagara ku bijanye n'amapiano uyu mudiho we nk'umunyamuziki ufata gute mbega nawe muri twitege yuko vuba uhavura uduhe indirimbo ikoze muri buno buryo ego no kuvuga ko umudiho w'amapiano n'umudiho mwiza abajene barawukunda cyane ego ni vyiza ko ibintu byose mu kubikora urabitegura si ibintu wiyumvira ngoma ndabikore ko je nakubwiye ko umuziki wanje mba ngomba wa muziki ndawuririmbye umuntu azowumviriza azovuga ati mbege no ndirimbo iri mwiki ko je ngomba kuririmba indirimbo uzokumviriza ukaryoherwa n'umudundo mugukaza guhera atacumviro wumvise umvise umudiho gusa hariya watambye waserebye mugabo akabaza ati iyi ndirimbo nk'uri kurayivugiriza abana bakaca bakabaza ati papa iyi ndirimbo yagombye kuvuga iki ukaca buri cisigura ngo indirimbo noza kubwira ngo indirimbo ngo iratambika ngo indirimbo ngo irabona none ivyo uraza kubiyagira abana ahubwo abana bagomba ubabwire y'indirimbo ivuga kuri ibi mwabana mwijukira ibikorwa mwabana kundi ishuri mwabana vyisi biragoye mwirinde muramenye mubana n'abantu kuvuga ko umudiho wose kuwukora birashoboka ariko ibintu vyose urabitegura ndashobora gukora amapiano ndavyiyumviriye nkavuga ati ndafise ubutumwa ngomba gucisha amapiano burya abantu bazotamba mugabo ariko barumva n'impanuro vyo ndashobora kubikora muga navyiyumviriye kuvuga ngo nikiryoha haheze ukwezi kugira guhere mbega upanga kuzoduha indirimbo mu kingo kingana gute bimeze gute novuga ko ubu mwino minsi nta bikorwa vyinshi mfise ariko hariho video y'indirimbo vuba nzoba irangiza umwaka ariko nibaza ko n'ibindi bikorwa birahari ariko vyose ni bukebuke umuntu yifuza ko mukorana asabwa iki iyo bigenze gute imbuga ziwanze zirahari ushaka kuca ku mbuga zarizo ziwanze zose uce kuri Facebook Instagram aho urashaka kuntora canke Twitter ukanyandikira birashoboka bivana n'iciyumvira uba ufise ko jewe nakubwiye umuziki ni ikintu cyo kwitondera so kuvuga ngo nakayasohoye ngo nande nsohore banzura ivyiyumvira ugomba usohore ico bizagufasha mu gihugu nuko tugana ku musozo nagira ngo ngire amajambo ushobora kumbwirira ugoreka bw'Uburundi ndetse n'abarundi muri rusangi kugira ngo kumbure amajambo ahindura byinshi ushobora kuvuga ibintu no munsi ariko ejo ugasanga arabo byahinduriye ubuzima muri rusangi bikagenda neza jewe muri make no hanura ko ugwaruka n'abarundi bose baba ariko baranyumva uno mwanya ariko barankurikirana nibagira urukundo bakorere hamwe
umwanya wo guterana amajambo warahetse uhageze ko twese dukora umwe wese kuca ashoboye tugashigikirana ko kuguma tujyana duterana amajambo naho vyo dushikana cyane ubundi burya ni kuvuga nabi mugenzi wawe cyo kuvuga nabi igihugu cyawe uburi kuri yambura agashambara kuko we naho uvuka uri mwiza gute nge kwaka abagwaye amahere utegezwa kumwonka sivyo cyane niko turabereye rero dukundane dukunda ivy'iwacu dukorere hamwe tugire urukundo kabisa umwe wese mucashoboye kandi twongere twubaha Imana kubaha Imana gusenga cyane icyo dukora byose tukabishiramo Imana n'umutima w'urukundo kwirinda guhemuka nibaza ko ari cyo kintu cya mbere nuko kwirinda guhemuka nyoko nayo bagwaye amahere uramwonka ubyanko byemera niko bimeze nuko Dogotessa nizeye ko no hanyuma tuzoyaga bikagenda neza Imana ituzigamye nta mpamvu nimwe yotuma tutaganira ko turabarundi twese twonse rimwe dutegerezwa kubana mu gihugu c'amavukiro atarukumiriye uwundi muri bwabo mwenyene kabisa nuko yitwa Dogotessa afite indirimbo yitwa ni wowe gusa indirimbo ubona ko iri ku rubuga rwa YouTube ifise n'amasanamu meza yakozwe n'uwitwa Benjos Godwin aho ubona ko isa neza cyane ifise ubutumwa bukomeye cyane butuganisha kuhoraho kumushimira ndetse no kumukeza kuko adukorera ibihambaye ku mbuga zose wandike Dogotessa hanyuma umufollowing unamushigikire ugene usangiza ibikorwa vyiwe kuko wanashima ndaguhamagara ari kuze hano uri umuntu uzi ko ushobora guhanurwa n'umuziki utaje kubyina warumpera iki uje kumva ubutumwa bw'umuziki umeze neza kandi bumeze neza nuko mwakoze abo twabanye mukomeze gana musangiza inshuti n'abagenzi byo tubakorera buri munsi cyangwa byo tubashikiriza hanyuma dukomeze kubana neza muri rusange. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV, behind the camera yari Benjos Godwin kugira ngo amasanamu aboneka ameze neza. Abo twabanye mwakoze mugire ibihe byiza.